Uyu n'umurundikazi atabaza ari muri Arabia Saudite amaze indwi yose yugaraniye mu nzu ntagaburirwa haheze igihe kinini bamuhereza utwo kurya dukeya kandi ubuzima bwiwe buri mu kaga aratabaza. Ibi vyatumye je ndamurondera hanyuma nkuko namwe nabigenza ndamubaza umwidondoro wiwe kugira ngo bino bintu bishikire ababijejwe bashobore kumufasha. Sinumva ukuntu bino bintu bishikira abarundikazi baja muri Arabia Saudite bakabafata nka kumumenga bakabagiriza ko batazi gukora kandi baba barinze bava mu Burundi bakagurisha ivyabo bagatanga amafaranga basabwa mu bigo kubera ko bashaka akazi. Bavuganye kugira ngo tumenye neza ivyuko bimeze. Ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe. Nitwa Mutoni Zuhura, nkaba mvuka i Muyinga, intara ya Muyinga, agacimbiri k'inyota. Umuvyeyi wanje papa yitwa Iyamuremye Abdala, mama yitwa Namahoro Beatrice. Akaba naje muri bino bihugu vy'Abarabu kurondera, nubwo bitagenze uko nabishatse. Twarashwanye n'abakoresha banje, nasafiriye itariki 22 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka uheze. Akaba nasafirishijwe n'ikigo citwa Wazama cari mu Kigobe. Rero nkakaba nahuye n'ikibibazo, ntitwigeze duhuza n'abakoresha banje, nta musi wa rimwe twigeze duhuza. Barankoresha cane ariko ico cari ikibazo kuko nico naje gukora bakanturubika bakandyagumba. Ubu rero hari hageze aho bankubita uko bashaka, aho vyatanguriye kunkubita ari mu ndwi iheze, mu ndwi yahera hari kuwa gatandatu. Yari yarambwiye ati jewe ntari ngaha muhira uzoze uratoye telefone uyigumana hafi. Namubwiye ati nta kibazo, burya telefone ndayigumana hafi kuko yari yarambwiye ati nshobora kukurondera nkakubwira ivyo ukora. Ndavuga ati ico nta kibazo kibirimo. Burya aragenda hama aragaruka. Amaze kugaruka telefone ndayishira muri vibrere kubera urazi telefone ama message yo mu magroup agumaza bumvishije nguma nkoresha telefone bavuga ko ntitaha akazi kabo. Burya ari mu cumba caja muri douche, amaze kuja muri douche nanje uwo musi nari niriwe umunsi wose ntafunguye, ndatora icayi ndanywa. Amaze kunywa icayi nja koza igikombe aca aranterefona. Amaze kunterefona arambura kuri telefone nari namaze kuyishira muri vibrere, ca ndayishira aho nyene nari nicaye. Bimaze kugenda uko aca arampamagara ava mu cumba arambaza telefone yawe iri hehe, kuko yari yarambujije. Ndagira ubwoba ndamuhenda ati iri mu cumba. Aravye asanga wifi irimwo kubera yari azi ko wifi idashika mu cumba iwanje. Aca araza yava mu cumba iwiwe nyene ashika mpurushi. Amaze kumurusha acambwira ati kitoye telefone sinzosubira kuyiguha. Nanje gutinya kuko nariko ndavugana na mama mutoya, ca ndavuga ati reka ndabimubwiye basi ntibazondondere bambure, kuja gutora telefone turayigwanira. Tumaze kuyigwanira aca atenda arahamagara umugabo wiwe. Umugabo wiwe aca araza barankubita baca baranyugara ntaco gihe, telefone barayintwara. Amaze kuyintwara vyabaye ari kuwa gatandatu, basubiye kunyugurura kuwa mbere aho singira kuwa mbere niho kumpinja. Hama ndabandanya akazi nkuko bisanzwe. Uwa mbere urahera, uwa kabiri urahera, uwa gatatu urahera aho nta telefone mfise, uwa kane urahera, uwa gatanu urahera. Bamaze kugenda kuwa gatanu aca aransubiza telefone arambwira ati telefone ndayiguhaye, gusa ntuzosubira kwirarana. Ndamubwira atego gusa kuko abagiye barateba
baje nko mu masaa munani z'ijoro aho nari namaze kuryama telefone nari namaze kuyitwara kubera navuga ati umwanya wose barantelefona. Burya icyakurikiye ku munsi wa gatandatu ndabyuka ndakora nk'uko bisanzwe. Burya umunsi wa Mungu naho nyine ndabyuka ndakora nko mu masaha ndwi nk'uko baca barampemba. Bamaze kumpemba bampa amahera mu bisanzwe mpembwa amahera 800, baca bampa amahera 750. Bampaye amahera 750 nzigwa irande ko bivanye n'iyo ndwi ukuntu nari maze iminsi nkora. Ndababwira ati je kubera iki mutankurije amahera, ngo kubera ngo baduteje akajagari ngo mu ndwi iheze. Burya ico nakoze ndagenda ndicara amahera ndayarungika, bimaze guhera baca bambwira nimpanagure uruhome. Ca ndababwira ati basi jewe munkurize amahera yanje hama ndabikore. Ca ndababwira ati mutayankwirije jewe sisubira gukora akazi maze munkurize amahera yanje. Ico bakoze bandengeyeko barankubita, bahejeje kunkubita baca bashaka kunyaka itelefone. Itelefone ndayigwanira ndayibima, niho gutera induru ntabaza muri groupe. Sinzi ko muba mwaravyumvishije ku wa Mungu uheze. Baza gutabaza ndabwira ambasadere bose, ndababwira ofisi ndayibwira uko bimeze. Ofisi yo baguma bantuka ngo kazi kabo sindakitaho neza kuba bari bamaze kuvugana n'ababosi aribo bantanze kuvugana. Ndatanga nimero zabo barabatelefona, birakomeza nk'uko babona kundeka kunkubita. Burya ku mugoroba ca ndababwira ati jewe shaka gukora njyewe nimundeke ntitahire. Ku mugoroba baca barantwara ahantu sinzi iyo bantwaye, turagenda gusa bambwira jewe ko tugiye kuri ofisi yanje sinzi naho iri, kuko twewe umunsi dushika twagumye twurira bisi iguma ituzana ku kazi. Ico bakoze barantwara baransinyisha ibintu ntanatahuye n'ivyo arivyo. Ndababwira ati jewe sinshobora kubisinya ntamenye n'ivyo arivyo, bashaka kunkubita. Hama ndaheza ndasinya kuba bari bambwira ati sinya ca tuguma tugutwara kuri ofisi. Ndasinya kubera navuga ati ngaha nyene tugira tugende kuri ofisi. Ndababwira ndanabifotore baranka. Icakozwe twarahejeje ivyo, tumaze guheza ivyo bambwira twurire imodoka ndibaza tugiye kuri ofisi. Ico bakoze banshikaniye muhira kandi gusa ambasaderi yari yambwiye ati wewe uragumye ngaho nta na kimwe, ejo bazogutwara kuri ofisi. Ndatenyenya nyene mw'iryo joro buraca ku wa mbere mbona ntaco baduze. Ku wa kabiri ngaho, ku wa gatatu ngaho, ku wa kane ngaho, ku wa gatanu ngaho, none umunsi ku wa gatandatu nta kintu na kimwe ndamenya kija imbere. Ico nkora nguma nabaza mbwira ofisi bababwiye ngo ndababwira ati je baranyugaranye maze indwi yose. Ndababwira basi bifuza iki, nta kintu na kimwe banyishura. Ico bakoze bobo bavuga ati ngo yanyugaranye ngo kuba nateje akajagari mu ndwi iheze. Ndababwira none bizoherera ngaha bizogenda gute, nta kindi kintu banyishura. Ofisi nta kintu na kimwe iriko iramfasha. Aha tuvugana uno munsi ugize w'indwi nugaraniwe ngaha, nta kintu na kimwe nkora, ni jewe muri toilette gusa, nta mpuzu ufise. Bampaye n'ibintu vyanje vyose barabinyivye, bampaye akantu ndyamako ngaha nico nifuka conyene. Ingiya baranzanira bakazinterera, utwo banzaniye natukweretse. Simbona nkora iki, simbona ngaha nzohava gute, simbona nta bufasha na bumwe mfise. Sinzi ko hari ico mwofasha abavyeyi mwobukoze. Ubu rero nahandi
reka tuzomerana hirya y'ejo nzoca nicara nk'uko nta kintu na kimwe mfise, nta sabuni simesa singira iki, hano kwinukira numva ninukira, sinzi bavyeyi nkora iki, sinzi nkora iki, sinzi bizogenda gute, sinzi nzova ngaha gute, ariko bobo ndababwiye baguma bambwira ngo nirihire itike ntahe, ngo kubafisha kuko nari mpejeje kurungika amahera, ngo nimbwire ngo umugabo wanje ngo arungike ayo mahera ngo bariya bitike. murumva mwabantu mwe ukuntu abarundikazi bagowe kandi bariko bahura n'ivyago bidasanzwe. Ubu arugaranye ari ahantu mu nzu kandi ikibazo ciwe ikigo camurungitse kirakizi, mwavyumvise bidondaguye. Ubu umubose wiwe ariko amubwira ngo irihira itike utahe. Hari akantu numvise yavuze kandi buri gihe kano kantu abantu batabaza bakavuze, iyo bafise ingorane bobo ivyo bavuga ibigo vyabarungitse ntibibumviriza, vyumviriza umukoresha wiwe. None umukoresha yogwa mu ikosa gute? Ahubwo ikintu tubwirizwa kubanza kumva twebwe ni kumenya ko uwo muntu ari mu ngorane, natwe duhagarara ku ruhande rwiwe. Wowe nimba mu boss aguhamagaye akubwira ngo urumva ngo umukozi wawe ntari karakora, umukozi wampaye ntari karakora, we ntucobere kujya mukozi ko atari karakora mu maso yiwe ngo umusu kandi uzi ko abari babi. Oya, natwe tubwirizwa kugira umutima wo gushigikira uwo mukozi, tukabwira boss ati mugabo uwo mukozi yaje ku kazi arashaka akazi, nimba ugomba gukora nawe mworohereze ibi nibi, kumva yuko umuntu bakumva yuko uwo mwana bakumva ko afise abi wabo bamuvugira mushigikiye. None wewe utangira gutukagura umukozi ngo gukora ngo canke ngo ihera itike, umwana we yumva none yo muha agaciro gute? Aca musuzugura. Bino bisaba yuko rero mwebwe mwe musafirisha abantu mumenye yuko abantu bamwarungitse bari ku mutwe wanyu, nta gucamo baheba ngo ni kubera yuko umwara baje kubabwira ivyo babwira, kuko umwara wewe ntaco mupfana ku busanzwe, mupfana ko yakuguriye uwo muntu gusa, ariko umuntu nawe afise agaciro gusumba amafaranga baguhaye. Niyo mpamvu tubwirizwa kubagwanako. Nk'uyu murumva yuko ubu ari mu nzu, ofisi ntikinezwe ibibazo vyiwe. Hari ikindi kintu ngomba kubabwira, ibi vyo kubahenda ngo banza ngo mara amezi 3 ubonye vyase hakiri kare, vyanke amezi 3 atarahera nizo ofisi zihombe nazo, vyanke gose hakiri kare izo ayo mezi 3 atarahera nazo zihombe, nivyo vyiza. Zamurabitaho abo bakozi namwe munguke, nabo bunguke. None mwebwe mubwira ngo urumva ngo amezi 3 ya mbere ngo uzuvumiriye, ntuzuvumiriye. Amezi 3 uba wamaze gupfa, uba wamaze kumugara, uba wamaze kugwara ibintu bidashoboka, ubuza gushabura tagata, uruza kwamagwama kare, urugo uzobamwo urubona hakiri kare, ntavyo kurindira ngo amezi 3. Amezi 3 mwe murayazi, ukwezi kumwe, 2, 3 ukubitwa utarya. Mbeho we ibaze nk'ahantu honyene uwarakubitwa, nta nuko umukoresha yavuze ati umva rero boss, kirazira kikaziririzwa gukubita umukozi, vyibaza kumva ko kizira. None mwebwe ntimuvyitayeho mumubwire ko kizira gukubita umukozi, ashaka kumukubita, aho kazi bugakora gute? Zamuca mukareka. Ikindi nacyo iyo bakugaranye mu nzu, hariho ngaha ingorane mugira ngaha nimwumviriza ibiganiro ndabaha byose ngo mubimare. Zamurambara audio ikiganiro cyose zamurakimara. Hano hari wavuze ukuntu bamwugaranye, bakugaranye icyo zira ni kubaha amahoro. Urashobora gutera akajagari ugahondagura kurugi ugakoma induru cyane gose ku buryo nk'abantu barengana bavyumva, niyo boze bakagukubita nabo baca bagira ubwoba, kuko atari nk'abantu bibana ahantu mu gahinga ata wundi muntu ahari, bumvise umuntu akara koma induru mu nzu yabo baragira ubwoba. Burya uraho yatubwiye ko yaciye atora isafuriya ngo cija mu idirisha arahondagura koma induru gose, arakoma induru cyane nk'uri kararika, baca bagira ubwoba bashobora mungururira. Wewe bakugaraniye mu nzu ukabona nawe nta kuntu uri butabazi, ntucugumayo. Lawe buryo tumuhondagura ku rugi uri serious nyene atavyo gufyina, baje uyigira umusazi uvuga ati mutuma munyica ngaha, mutuma munyica, kuko ntibashaka kwica deja
birazwi kuri ngaho kandi barakujanye gusinya ahantu, ndababwiza ukuri abo bantu bafise ubwoba, bafise n'amategeko batinya, ntibokwica burya unabimenye ko batokwica, niyo bogukubita ntibashobora kukwica, ibi ndabibabwije ukuri, ntibashobora kukwica uri muri kontra, baba baragusinyiye, baba bazi ko uri mu nzu yabo, reka reka ntibokwica vraiment. N'abandi bantu biyica babanza kubica nabi canke bagahenda ko batorotse, bikitwa ko batari mu ngo zabo, aho banyegeza bakazanduruka bakakwica. Mugabo kuvuga ngo arakwisha uko nyene biragoye, umuntu aguma ari umuntu. Ntimuze murarindira ko wenda kubagira ivyo vyose rero, hondagura ku muryango ukome induru cane, bazokugururira. None wewe uri mu nzu ugacugumayo bugaye, ugumyeyo umunsi wose uraheze, imisi 2 imisi 3 nta no gukoma induru, ariko muranatekereza sara rwose bazohugururira. Iyi ni imitwe imwe imwe nza ndabaha kugira ngo vyibuze umenye ukuntu muba aho hantu. Ibi bigo vyovyo ntaco bivuga ko birateye isoni, biguma bivuka, leta ibaha amalisanse bugurura ibindi, ariko nta tegeko rikingira abakozi na rimwe baja muri Arabia Saudite twigira twumva bashize imbere, bashize mu ngiro, oya. No muri Qatar baherutse kugurura, mugo sinigeze numva amategeko akingira abo bantu, kandi binarigeze kumva n'abashinga amateka bibaza. Mbeho kwanza ko numva n'abashinga amateka mu minsi batabivuga cyane, za murabibaza mubaze ibi bintu abarundi bariko barakubitwa, bariko barahohoterwa muri Arabia, mubaze ikintu bariko barazira nico leta itegekanya kugira ngo bareke guhohoterwa. Twero nko dusanzwe tubikora, iyo umuntu atutumbereye nkuko, icyo dukora ni kugeza ikibazo ciwe aho kibwirizwa kugera, kugira ntibazavuge ngo ntibabimenye, nta ngingo dufata, mugabo dufite uko tubikora tukabyerekana ibintu byose byumvikana yuko rero n'uyu asaba gutabagwa. Murumva ko ikigo ciwe kiraramiye, ejo akagira icyaba umuryango wiwe, iyi video muyibike neza nizosura, kuko urumva ko n'umuryango n'iyo office irabizi, mugabo ntaco yakoze, ejo akagira icyaba. Aha rero iyi video turayibika neza, n'aya majwi azosura, nta byinshi novuga. Hariho n'ubundi ngaho tuko turavugana nawe nyene, baramutahanye bamwima ivyiwe byose, mukanyesha n'abahereza video yiwe. Reka tubanze tugeze ngaha, tubanze tugerageze kugeza ibi by'uyu muntu kure, turabe yuko yotabagwa. Murakoze.